muzo zoyizane kuko n'abantu baba prêteur bazaba bahari kugira bashobore gupreta abandi bantu bamererwe neza harimo n'aba traiteur ariko prêteur ariko ikibazo rero iyo turi impunzu sivyo a chaque fois mujama yegutije ashobora kucaza kubwira ati we tamba buhoro twenga buhoro nwita we ejo ni bon toi turi mu kazi bro oui on va comprendre bon tunatumika donc après tous ces spectacles j'ai ndaryohewe gutaha kandi chaque fois je nama ebana gahunda ni indi nyene foko nza ngareza umwaka ngahanye kandi gihe cyose uhereza umwaka muhira misi yose sino basi vient amere biko hapa il faut uje ucangiye na wasazi kanwere abantu rero umuntu w'umugabo gasengazi abavyeyi ni kintu gikenewe mon frère mzee na ufise 32 ans 35 40 akavugira ariko arivugira oya ni virozi imyaka yose ufise mero wakubwiye ngo canga ariko kuri Noel ni abana singa none je sinu umwana wiwe none gendara aregera imbere mu buzima nuko agenda arakora n'ibintu byinshi kandi ko blague zigenda ziriyongera kandi hari n'igihe ibibazo bihinduka blague kumva ngavuga ni ibibazo byanje reka ndabibature ugasanga ariko baratwenga bro kumbe ni ibibazo kandi avuze uri serie bro ariko maze gukora ikintu uri serie mugabo kanora bagicekinga blague bagatwenga jina narigeze kuja gukina ndababwiza ukuri kandi histoire ni ya vrai navutse sana bleu jambo kama kunzi ba African TV bama bizu uri umuntu w'umugabo harimo n'abagabo ariko adukurikirana rero n'abagabo ariko adukurikirana bafatiza mama wabo rero Burundi mu kiganiro neza cha Bujumbura kuri aéroport Melchior Ndadaye numwe mu bakomediye akomeye cyane mu gihugu cha Congo numwe mu bakomediye kandi basanzwe babikora neza cyane gose ni Herman Amisi aje muri concert igiye kuba ku munsi w'ejo itariki 20. Bonjour. Bienvenue à Bujumbura. Merci. Vous êtes venu à Bujumbura, quelle est votre mission? L'immaturité. Mais pourquoi vous avez choisi seulement Bujumbura? Parce que Bujumbura, c'est la ville elle-même, c'est parmi mes villes préférées. Maintenant, votre spectacle sera quand et où? Le spectacle, c'est demain à l'hôtel Royal Palace. Maintenant, quel est le message que tu donnes aux fanatiques congolais qui vivent au Burundi? Non seulement aux Congolais, à tous les Burundais, à toute la population francophone qui se trouve sur le sol burundais. Venez demain, on va s'amuser, on va passer un moment d'immaturité, on va rire encore. C'est tout ce qu'on s'est partagé, donc on le fera au nom de la bonne humeur. Mais là, vous avez combien de jours aussi à Bujumbura? Parce que peut-être il y a des amis qui peuvent venir vous raconter, faire des échanges avec vous. Je ne sais pas, je dépends de l'équipe d'organisation, c'est eux qui m'ont fait venir. Je pense que c'est un aspect qu'il faudrait voir avec eux, mais on est encore là. Et si les fans de Real Madrid veulent vous parler? Ils sont rien. Nous étions avec Herman Amisi, soyez les bienvenus à Bujumbura. Merci beaucoup. Nous sommes en direct. bategerezwa kuba prêt batari prêt bategerezwa kuba prête tout à fait je suis d'accord byo gupreta ariko turavyemeye uzopreta impuzo zoyizane kuko n'abantu baba prêteur bazaba bahari kugira bashobore gupreta abandi bantu bamererwe neza harimo n'aba traiteur ariko prêteur ariko ikibazo rero iyo turi impunzu sivyo a chaque fois mujama yegutije ashobora kucaza kubwira ati we tamba buhoro twenga buhoro nwita we ejo ni bon hakuna blague mwayonye twagize urugendo turi kumwe hariya top sana Royal Palace singazi wewe ugiye gutewe abantu barakomeye performance yawe mu Burundi nyuma ya King Sama muri King Sama narakinye kuri Yaga muri Yangabire Yaga twarakoranye avec Izuba et narakinye le 13 yari spectacle gratuit abantu baraje bari buzuye byagenze neza cyane ubu rero sasa mu gusozera umwaka uhere Suno yone nifanya ma spectacle manini ma Paris ma Tunisie neza byari bikirene ko bagibura none ko bavyumva yuko umuntu abagize gutya bazi ntibagire ngo siningakora nabishaka no toi turi mu kazi bro oui on va comprendre bon tunatumika donc après tous ces spectacles j'ai ndaryohewe gutaha kandi chaque fois je nama ebana gahunda ni indi nyene foko nza ngareza umwaka ngahanye kandi gihe cyose uhereza umwaka muhira misi yose sino basi vient amere biko hapa il faut uje ucangiye na wasazi abantu rero umuntu w'umugabo gasengazi abavyeyi ni kintu gikenewe mon frère mzee na ufise 32 ans 35 40 akavugira ariko arivugira oya ni virozi imyaka yose ufise mero wakubwiye ngo canga ariko kuri Noel ni abana singa none je sinu umwana wiwe none
uri umwana wa mawe na papa gusa nturi umwana w'igihugu turashobora kureka iyo deba kubera nikenewe ikintu gikenewe nuko ari spectacle yejo just igituma uri kuraza ni tu vois il y a ce genre de personnes babandi bicara inyuma muri classe sivyo babandi bimbere babwiye 2 fois 2 4 uya bari wandi inyuma beza ujana na vibe ariko rero kandi rero singali sivyo ni ku munsi weje aho bukira evenement igiye kuba kandi evenement Royal Palace Hotel tu vois ce sera magnifique ce sera magnifique Undi muhungu ibintu by'ifaransa oya ntubivuge bijya n'ivy'inyuma ya kamera ntaco ni sawa yes ni cyo kintu gishasha abarundi bo kwitega mu gusozera umwaka kuri Sengazi bamumenyere ku mablaga atandukanye kandi menshi kandi meza niki bo kwitega ikintu bo kwitega nuko uko umuntu agenda aregera imbere mu buzima nuko agenda arakora n'ibintu byinshi kandi ko blague zigenda ziriyongera kandi hari n'igihe ibibazo bihinduka blague kumva ngavuga ni ibibazo byanje reka ndabibature ugasanga bariko baratwenga bro kumbe ni ibibazo kandi avuze uri serie bro ariko maze gukora ikintu uri serie mugabo kanora bagicenga blague bagatwenga jina narigeze kuja gukina ndababwiza ukuri kandi histoire ni ya vrai navutse sana bleu avutse sana bleu turashaka kureba kwinjira muri débat nije nari navutse ni wewe umenga nuko uravyemera nivyo ukimura mbabari ndagenda ndabivuga ndiko ndabisigura byose rero abantu birabacanga ni bavyumvise bati gute bros baragusize barasize banelinda niwe kandi gwerekete naco bandanya none inkuru none urumva rero none babu Narazi ko bamusize Sengazi muri kigingi yaramusize anya kuri please ndabibutse kandi ni ku munsi wejo turi ku munsi wa kane yego bon byari ivyo rero oya iyo nkuru none wiko wavutse usana bazoza kuri spectacle bazoyibona bazoyumva babwira akajambo kamakunzi ba African TV bama bizu uri umuntu w'umugabo harimo n'abagabo bariko badukurikirana bafatiza mama wabo rero Mungu akubariki sana basi mzee. Ba invite mu Kiswahili. Ba invite. Mama yangu. Una invite. Si mukuje basi mko mnachifa watu hatari. Mukuje bitakuwa mu Francais lakini ni mu Francais tu. Hakuna Kirundi mu Francais. Kitakuwa Kirundi katakuwa kidogo kigingi iko na Rusine. Sasa ndo mu Kirundi sasa ndo umeona wa Kirundi. No, anaweza fanya mu Francais. Si tulifanya pamoja mu Francais basi ku centre culturel. Lakini point foro ni wapi? Point foro ni wapi? Foro ni Kirundi kavuki. Mimi ni vyote. Mimi niko passe partout. La clé de toutes les portes. L'océan de toutes les rivières. Ifunguruzo zindi oya bareke babazaho bari kumenya asante sana mzee. Yes, merci beaucoup. Ni ku munsi wejo. Please uze kugira ngo gihego n'abandi n'intwenza nanje kigingi haje bababu haje Patrick Lucine haje Sengazi haje n'undi mukongomani Herman Amisi bienvenue kugira ngo tuyegwane namwe ni muri kigingi nyine musanze muzi abategurira kandi kigingi sama comedy hagategera kandi na ntwenza nanje no musetuje gutwenga bienvenue Kumwe n'undi muntu rero azoza ku munsi wejo muri evenement ni sawa umeze neza witeguriye gute mwintwenza nanje ku munsi wejo ndashushe vraiment nararyohewe kumva yuko evenement ihari rero ndabwira abagenzi banje saba diaspora benshi bavuye ndavuga ati tutagiye kwa kigingi yego muzamubonye Burundi vraiment rero turanezerewe tubona ejo harageze tuzoryohera Mwaraguze amatike twafashe amatabla 3 kandi twumva umengo tworondera n'ayandi n'abandi bakaza yego yes turaryohewe cyane okay tumira abandi nabo rero turatumiye n'abandi mutaragura amatike s'il vous plaît muzoze turyoherwe tunezerwe dutwenge vraiment turiteguye okay ijambo rimwe ku bakunzi ba African TV hani kuri African TV African TV mwuba merci beaucoup